Bagabo nimuze nabereke ingene duteka aka gasosi k'intuzeye k'inkoko n'intuze n'amaveji. Hama rero uratangura amaveji yawe ukayakata. Jewe ndakoresheje amaveji atandukanye, uno munsi twakoresheje brokoli. Hama rero tuca tubandanya n'intuze na seleri, nyene urazikatagura nyene uko ubishatse buto buto, kuko intuzeye aya maveji ntitugomba kwa sosi kanyaruka. Hariho abambazize ngo nteke ngo ibintu bitarimwo inyama, ku batarya inyama. Aka gasosi rero karakwiriye, woshobora kubikora uku, mugabo we ucukuramwo iyo nkoko. Ucukoresha amaveji gusa ukuremwo inkoko, nta kibazo. Bagabo nuku rero, kuko twebwe ngaha muhira turarya inyama, turarya inkoko, turarya amafi, nta kintu tutarya ngaha. Ico tutarya conyene, inyama tutarya n'ingurube, mugabo izindi nyama, intama, impene, inka, ifi, inkoko, vyose turarya. Ego mugabo mwebwe mutashobora kurya inyama, atana ifi murya, muce mukuramwo intuzeye, mukoreshe iyi recipe, mukuremwo intuzi iyo nkoko, nta kibazo. Ego hama rero bagabo mukata amakarote, ibiraya ndari ndabikase harya. Bagabo ugenda nyene udukata duto duto nkuko nyene twose nyene tungana. Akazi kanini kari kukata ibi biveji, n'ahandi ibindi vyose biroroshe. Muko tuza kubicanga murabibona namwe. Hamugire seleri, iyi seleri nayo iraryoha mu gasosi igihe uba ugomba kugira gasosi. Hama rero ugakate nyene uko ubishatse, nyene ugerageze nyene kukoresha nyene urabisa amaso nawe, ntukate binini, kuko tugomba gasosi koroshe nyene kari easy guteka. Hama rero na yaseleri uyisiremwo, uko nyene ubikate nyene byose hamwe. Murabona ko amaveji atanguye kugwira kandi biboneka neza. Nta kibazo byose wobivanganya. Hama igitunguru cera n'igitukura na cene ugikate nkuko nyene uko ubishatse, buto buto nyene, kuko ntitugomba ko bigenda bisumbana. Kandi ndababwiye akazi kanini kari kubikatagura, n'ahandi ibindi byose biroroshe. Igihe rero wafase umwanya wo guteka, no gukoresha umwanya wawe ugakora ibintu bizima, ntukompirike ubuzima nka Eva. Ndakubwiza ukuri yagombye kubaha amatunda ahiye gusa. Bagabo nuko rero vyose ubu turahezeze, n'aka gasupu tugomba dukore. Kubera rero jewe twebwe tutarya intuzeye ivyatsi gusa, tuca dukoresha inkoko. Ndakoresheje za nkoko z'amatako, uzikate nyene tuntu duto duto nyene, tugomba nayo tuze kuyiryosha. Hama rero mwebwe mutarya inyama, nta kibazo, ntimuyisiremwo inkoko. Muce muraba bindi nk'uduharage dutece aba ariko muca muza gukoresha, nta kibazo. Hama rero twebwe tuca dufata inkoko yacu tukayisira muri aka kaboxi uko nyene. Hama rero tuca wayikase duto duto, ucumanza woza ico kintu uzeye wakoreyeko muko uza gukora ibindi bintu. Aha ndariko ndabereka ivyo nkoresha, ndaza gukoresha n'udupasta dukeyi, ntabwo ari twishi, kugira tuvyibuse umusosi. Ka karungo ndakora k'ifi na kene urashobora kugakoresha mu nkoko, aka karungo urashobora kugakoresha ahantu hose. Ego hama rero ucusiramwo ngaha mu nkoko nyene agakwiye ko mwibuka ko harimwo umunyu, harimwo indimu, harimwo karote, harimwo akamagi. Hama rero ucongeramwo kandi kamagi gakeyi, harimwo umunyu, seleri, ebaga ibintu vyinshi, birungo vyinshi biryoshe ngaho birimwo. Hamusiremwo agapiripiri gakeyi kugira nyene kuryosha ibintu gusa. Hama rero ni munyagire mu makomenti muri kuraba muri hehe. Bagabo nukuri ndakunda iyo munyagira nanze mu makomenti, ndabikunda gose. Kandi mwibuke iyi video muyigaburira abandi kugira nyene na bene ngaha twiga guteka, gutera imbere ibintu vyose. Hama rero bagabo hamucu bivanga nyene bitubwengo kunyene, ucufata ya mavuta yaherayo ukubitire mu isafuriya. Ufise y'ikigazi na hene nta kibazo mukama w'ikigongwe. Ndumvise bese bavuga ngo hari igihe batoyaronkaya, nta kibazo. Cufata rero amavuta yasushe ukubitira izo nkoko zawe mu isafuriya. Rero mwebwe mudakunda inkoko canke mutarya inyama, mwaca mufata aya maveji yose mukayasukamwo,
ngaho mu mavuta makeyi, hama rero mukaca muvanga ayo maveji mukamanza mukayakaranga n'ibirungo uko nyene, hama rero mukaca muza gusukamwo ibikurikira mu nyuma, utwo duharage twanyu duteke ibiki nta kibazo. Hama rero wewe twebwe turya inyama tuca tumanza tukahisha inkoko tukayikaranga mu mavuta nk'uko nyene, hama rero haheze akanya vyahiye ufata ya maveji yose ukubitiremwo uko nyene. Ego kuko aka n'agasosi nyene tugomba tugire ko kunywa nyene, ko kurya nyene igihe kwiryohera mu buzima. Mwibuke ngaha ibirimwo harimwo seleri, harimwo brokoli, harimwo ibiraya, harimwo amakarote, harimwo ibitunguru biryera n'ibitukura, nyene tugomba tuze kunywa agasosi. Hama rero kugira tuvyibuse umuntu uzeye umusosi tuciye dusiramo udupasta, ntabwo dukeneye twinshi, twagomba dukeyi turi simple, agasosi tunywa no musi kabe karaheze. Nuko nyene hama cugusiramo nyene uvange buke buke nyene ibirungo nyene tugomba dusiramwo ibirungo. Hama rero kubera twe twatetse inkoko tuza dusiramwo akantu ka aroma k'inkoko kugira nyene karyosha ibintu, nuko nyene hama bivange bita ubwenge nta kibazo. Tugomba nyene ko intuze y'ibisose, aka black pepper, agapiripiri nyene gato kirabura nta kibazo ugasiremo kuko karakunda kuryosha isosi. Hama rero usiremwo n'agasukari gakeya kayiko nka kamwe nyene canke tubiri dukeyi nyene kugira turyoshe ibintu nta kibazo. Hama rero tusukamwo amazi makeyi asushe. Tugomba rero tusiremwo intuzeye amazi tumanze duteke gatoyi nyene kugira biboneke neza. Kubera rero ari agasosi kandi kanyaruka, usiramwo amazi ukaca usiramwo n'amata, arya mata yo guteka nta kibazo. Ego aya mata ni mate flete, na mata nyene yafise ifate nkeyi nyene yo guteka kandi yararyoshe. Tugomba nyene tugira agasosi, nico gituma mubona kandi tubibiza nyene nk'iminota 12-15 kugira nyene utu tuveji turyohe, niyo pasta twasizemwo turyose neza. Siramwo amata rero uko nyene ugenda uvanga kuko tugomba ko vyose bifata amata uko nyene. Hama tusiramwo kandi gapiripiri gakeyi bikiri kubira buke buke nyene, ndari ndumvise umenga agapiripiri ntikari bwafate neza. Buke buke usubiramwo agapiripiri wumvirize n'intuzeye ko bimeze neza vyose. Curumya rero ubize gatoyi iminota 12 buke buke. Harya andari ndateka imikate ku ruhande nyene mubona ndayigize, ndateka imikate nyene tuza gukoza aka gasosi. Ego harya nyene ndarindindiriye nyene ndayisire mu ifuru, mugabo agasosi nyene murabona ko kari mu gusha. Hari haheze iminota 12 uce wongera ufundikire gatoyi ubiza kandi gatoyi, kubera ntivyari bwase neza bimeze nk'ibihiye. Aha vyari bihiye, agasosi murabona ko kameze neza. Bihiye rero uca ufata usubiremwo ntuza akayiko kamwe canke tubiri ka creme fresh kugira nyene tuvyibuse agasosi kandi karyohe. Nuko nyene uca uvangamo nyene ukoresa ku kayiko nyene ukureko twose, uca uvanga nyene neza uko nyene sawa sawa, wumvirize nyene ko biryoshe. Hama rero bagabo uca uvanga rero ako ka creme fresh nyene kagire kugira turonke ntuza agasosi keza karyoshe. Murabona ngene bimeze, ubu ndi kubereka nyene agasosi nyene kari danje kuryoha. Wowe rero ukunda inkoko nta kibazo ugateka uku nyene, mugabo ukuyemwo inkoko. Ndoza ndabereka nyene kubatarya inyama ukuntu nawe ushobora kubikora nta kibazo. Ego murabona ko ibintu biri simple. Hama rero uwarura bagabo ibintu vyari danje mu kuryoha, ucuzira kwa agakate kawe akaji, hama uje wibereho neza mu buzima. Sawa ngo bon voyage.